Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, mwebwe twamatubana twamaduteramana mu biganiro bitandukanye twamaducisha kuri Ntamvura Idahita TV. Amagara meza, kugubwa neza no kubanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka. Ni mu ntumbero ya bya biganiro tumaze iminsi tubashikiriza, tubabwira ko umugani ugana kariho, tubabwira yuko izi nkuru zaharabaye ntirikabe canke aya majambo yagiye avugwa muri kahise atakiri aya kahise gusa, ahubwo na kubu hariho amajambo akiri mazima. Abayavuze canke beneyo barapfuye, ariko yoyo aracari mazima kandi aracakora. None rero ndagomba turabire hamwe amajambo, ni citation, ni ama citation célèbre yagiye avugwa n'abantu babaye, novuga ngo ibihangange, ivyamamare banditse ibitabo canke amajambo bavuze yanditswe mu bitabo, hanyuma kubw'ukuntu hakurikiranwa amajambo bagiye bavuga bagasangana amajambo yuzuyemwo novuga ngo impanuro n'inyigisho nzima, n'ubu akaba gikoreshwa kandi ashobora gufasha umuntu rero muri sens yo gutera imbere, yo kumenya uwo ari we, yo kwigirira icizere, yo kumenya ingene akwiye guhitamwo mu buzima bwacu bwa misi yose. Murazi ko duhura na byinshi kandi bigasaba yuko duhitamwo. None rero uyu yitwa Jacques Salomé yavuze amajambo ngomba ko dusoma mu Gifaransa, hanyuma turayavuga ko mu Kirundi avuga ngo la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur, chacun en détient la clé. Turasubiramo mu Gifaransa kumbure, la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur, chacun en détient la clé. Mu Kirundi kugira ngo dufashanye kumbure kubitahura gusumba, kubatacumva Igifaransa kumbure, yavuze ngaha uyu Jacques Salomé avuga ngo umuryango w'iterambere wo guhinduka wo kuwundi muntu adasanzwe, ngo nta handi na hamwe ushobora kugurukira kiretse uzananye indani. No kuvuga ahantu bizanana guhinduka kuwundi muntu adasanzwe, kuba mu bindi bihe bidasanzwe, kuba mu bihe byiza bitandukanye n'ibyo umuntu arimwo, ntibizanana inyuma ahubwo bizanana indani muri we. Niko bigomba kuvuga, la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Icanzo c'umugisha, icanzo c'umunezero, umuryango w'iterambere, umuryango wo gushika ku vyo umuntu yifuza gushikako, umuryango wo guhinduka wewe ngo ube umuntu adasanzwe, umuryango wo kugururira ibindi bihe vy'impemburo vyiza bisumba ivyurimwo, umuryango wo kugururira iterambere urondeye imyaka myinshi, ntuzanana hanze hariya na hariya, ariko iyo muryango ngo uri muri wewe, wuguruka uzananye muri we, biva muri wewe indani. Sinzi ngende kintu no kivuga ngo cumvikane, ariko mugabo nizera yuko batari bake muri kumva kino Gifaransa. No peut s'ouvrir que de l'intérieur, ntushobora kugururwa n'uwuzananye inyuma y'ubuzima bwawe, ariko wugurukira indani mu buzima bwawe, uzanana mu buzima bwawe. No kuvuga uyo muryango uri indani mu buzima bw'iwawe, nta muntu ashobora kuwugurura azananye inyuma y'iwawe, ahubwo wewe ni wewe uwugurura bizananye indani muri we. Hanyuma kandi ngaca avuga ngo chacun en détient la clé. Umwe wese, buri muntu wese akiriho mw'isi y'abakiriho arafise urwo rupfunguruzo rubasha kugurura uyo muryango, uzana impinduka mu buzima, uzana iterambere mu buzima, utuma ibintu bihinduka. Hariho ahantu vyozanana bigahinduka, hariho umuryango wo kuguruka byose bikaba vyugurutse, ariko iyo muryango rosokre ya mbere ihari nuko uyo muryango uri indani muri wewe, binyegejwe muri wewe,
hanyuma kandi kubera ko binyegejwe muri wewe nta wundi muntu afise urupfunguruzo rwugurura umuryango w'iterambere ryawe wo gushika kure mu buzima kwawe. Nta muntu afise urwo rupfunguruzo. Urwo rupfunguruzo runyegejwe muri wewe nyene, ni wewe urufise. Hanyuma rero bisaba yuko ufata ingingo yo kugurura uwo muryango bikazanana muri wewe. Mu yandi majambo rero ngaha bigomba kwerekana iki? Ku basanzwe bakurikirana ibiganiro tumaze iminsi dushirako, tumaze iminsi twerekana yuko iterambere ry'umuntu umutahe waryo wa mbere niwe nyene ubwiwe. Kubikora bigacamwo, kubikora bigakunda, kudandaza ukunguka, kurima ukimbura, kwiga ukaminuza, umutahe wa mbere kandi nyamukuru urenga ibice 50% uri muri wewe, binyegejwe muri wewe. Ni wewe ufata ingingo, ni wewe uvyiyemeza, ni wewe uvyiyumvisha, ni wewe ubanza kwigirira icizere, ni wewe ubanza kwiyemeza no kwiyumvisha yuko atabuye riri mu mutwe, atabuye riri mu mugongo, utari kigugu. Ibyo banaka bashoboye nawe ubishobora, ibyo bashitse ko nawe ushobora kubishikako. Twarabonye ibiganiro bitari bike, biragoye. Nimba ariyo video ya mbere uzoraba ibiganiro byagiye birarengana, uzoraba ibintu bitari bike twagiye tuvuga. Rero birashobora guhinduka, ibihe wewe urimwo birashobora guhinduka. Iterambere wifuza kuronka ushobora kurironka, iterambere wifuza gushikako urashobora kurishikako. Ariko mugabo rero bitangurira iwawe. Banza uvyiyumvishe, banza urabe ko atabugogi buri muri wewe bukubuza gutera imbere. Raba ko atamagorori, atamakode no kuri bata, niko undi yavuze, no kuri bata batokuramwo yakuboshe. Raba ko atabintu by'imyiyumvirire, novuga ngo mentalite mu gifaransa, imyiyumvire ingene wiyumvira bikuboshe. Raba ko ivyiyumviro vyawe bitaboshwe n'amaesheke wagiye ugira mu buzima, ugasanga ibyo wagiye ukora bitakunze, bikumvisha neza yuko aho ariho ubuzima buherera, ariko siho buherera. Iyaba bijya bintu byanse hajye nyine ariho ubuzima buherera, burya uba warapfuye. Mugabo kubera yuko ubuzima atariho buherera, uracariho. Ko ukiriho rero siho ubuzima buherera, biracakunda kubandanya. Kukibandanya kubaho rero birashoboka yuko bihinduka. Ibitahindutse ejo birashobora guhinduka uno munsi. Ariko mugabo rero koresha urupfunguruzo, wiyugurure, wiyumvishe ko bikunda kandi birakunda. Ibyo bashoboye nawe wobishobora. Ibintu ndiko ndakora ngaha sinabivukanye. Mu muryango nta wundi nzi abikora, kiretse kumbure hamwe hoba hariho uwo ntaramenya, mu ugasanga ni mu muryango kumbure direct. Sinabivukanye, si ibyo narazwe, si ibyo nahawe n'umuryango, si ibyo nonse mwibere ry'umuvyeyi yamvyaye. Ariko mugabo maze kwiyumvisha neza ko bikunda, maze kwiyumvisha yuko ntegerezwa gukora ibishoboka byose nkubaka urubuga, naratanguye, narateye intambwe, ndarondera utunaturiya, ndaraba ku mbuga ngurukana bumenyi, ku ma YouTube, ndaraba ivyo bitangwa na matutoriel. Ni gute umuntu yo kugurura urubuga rwa YouTube, ni gute umuntu yo kugurura page ya Facebook, ni gute umuntu yo shirako video, mbega umuntu yo fata video gute, mbega umuntu yo kwikamera gute. Aha nta muntu mfise ari karankamera, ndiko ndikamera kandi muriko murabibona ntaco bibaye, naho kumbura atari byo bya mbere gusumba ibindi byose. Ariko mugabo muparvena kubibona, mushobora kubibona mukumva na message kandi ikabafasha. Iyo ntavyiyumvisha ko bishoboka, nkavuga ngo n'abandi babikora n'abantu nkanje, na jewe birashoboka. Iyo ntavyiyumvisha hanyuma ngo ntere intambwe, hanyuma ngo niyugurure, nkoreshe rwa rupfunguruzo, nugurure urwo rugi, numvishe mu mutwe hanje, ubwenge bwanje n'ibyiyumviro byanje ko bikunda, biba byagomye uko nyene. Mugabo kubera ko navyiyumvishije
byarakunze, naratanguye, ndakomeje, nzobandanya. Niyo mpamvu wewe ari rya mbere uravye ino video ushoboye kubona video zo kuri Intambwe Idahita TV. Kubera iki? Ibyo bintu ntivyari kuguruka bizananya ahandi, biteza kuguruka bizananya muri jewe nyene. None rero nuko rero mu buzima bwacu bwa misi yose burya usanga ingingo yohindura amateka y'ubuzima bwacu, ingingo yohindura uko tubayeho, ingingo yotuma tubaho tunezerewe, ntifatwa n'uwundi muntu, ariko ni twebwe tuyifata, ni twebwe duhitamwo ibitunezera bidafise ingaruka, ni twebwe duhitamwo kugwana n'ibitugwanya, bitubuza kunezerwa, bitubuza kubaho dufise amahoro, bitubuza gushika ku byo twipfuza gushikako. Ni twebwe iyo ngingo dutegerezwa kuyifata. Nuko rero twabonye ngo la porte du changement ne peut s'ouvrir que dans l'intérieur, chacun en détient la clé. Umuryango w'iterambere ryawe nta handi hantu ushobora kuzanana, nta handi hantu ushobora kugurukira, ntibishobora kuguruka bizananye kwa banaka no kwa banaka bitahereye muri wewe. Mu biganiro byarenganye twarerekanye ingene iyo umuntu atamenya ibyo arimwo ngo afate ingingo yiyemeze, yumve ko ashizeho indahiro yuko byanka byakunda ategerezwa gukora kandi bigakunda bigacamwo, ngo avyiyumvishe naho yohabwa umutahe aradandaza bikamupfa kubusa akabifyinisha, kubera yuko uyu muntu ntazi ibyo arimwo kandi ntiyifitiye icizere, ntiyumva neza yuko bishkunda, naho yabigiyemo umengo ni ibintu by'ibibadikano barabimumaditseko, ariko ntibiri muri we. Rero kugira ngo bikunde bisaba yuko ufata iyo ngingo, kandi iyo ngingo nirwo rupfunguruzo rushobora kugurura umunezero wa changement w'impinduka ku buzima bwawe. Ntiwiyumvire ngo ubuzima bwawe buzohindurwa n'imiryango yawe. Imiryango yawe, bagenzi bawe, babandi muzinanye, hariho ibyo bashobora kugufasha, hariho ibyo bashobora kuguterera, hanyuma bakagufata mu mugongo, bigaca rero bituma ingingo wafashe n'ibyo wiyumvisha bica bigira ntibica bishirwa mu ngiro. Nk'ubu nk'akarorero, ahantu ndiko ndafatira muravye, murabona ko atari muri za studio navuga ngo za rurangiranwa. Ubu nk'ubu woma umutahe kanaka, nogura ibikoresho bituma mubona amashusho adasa n'aya muriko murabona, norondera ukora montage video professionnel akora ibintu byiza bisumba ibijewe nkora, kuko ibijewe nivyo nirondereye. Hariho abavyize rero babinonosoye. No kuvuga iki? Nohindura ikibanza nkakorera ahantu heza hasumba ngaha. Mugabo ni kubera iki? Ni kubera yuko uyu muntu amfashe mu mugongo, ibyo ampaye byose bije bisanga hariho urupfunguzo namaze gushiramwo, hariho contact namaze gushiramwo, hanyuma ndatsi imodoka iraka, ndahaguruka nja kuri tere ndakora. Bitagenze gutyo uyo muntu nawe yonsangaho nicaye akabimpa, byomfa kubusa. Mugabo kubera yuko namaze kugurura kandi gwamaze kuguruka runo rugi, no kuvuga rero ibyo yompa byose bigakunda. Nane rero sinogo bavuga benshi, nizera ko bwavyumvise. Wewe bimeze gute none wirajije kwa no majambo? Erega nuko nyene ikintu cyose wumvirije ntihagire ikigukuramwo, ntihagire impanuro ukuramwo, nikikwankura, nikigutera intege, nikikwigisha ubundi bwenge bushasha, nikiguhishurira ibindi bintu bishasha binyegejwe. Ico kintu naco kiba kimaze. Iba ari comedy, uba watwenze gusa n'imbavu sinzi ngene novuga, ariko mugabo biheze biba biheze, nta kindi kintu gishasha biba bigusigiye. Icoba ciza nuko kuramwe icigwa. Mbega ubu niho bari iterambere utarashikako, ubujijwe gushikako no kuba utarafata ingingo ngo umenye neza yuko wewe ari we ufise urupfunguruzo ruvyugurura byose. Sinzi rero usanze ariko bimeze ucuraba wironderemwo impinduka wipfuza gushikako,
iterambere wifuza gushikako, urabe mbega ni ibihe bikubujije kurishikako, mbega weho n'uruhe ruhara uri kurabigiramo kugira ngo iryo terambere ubashe kurishikako. Hanyuma uca ufata ingingo, hanyuma uca kuri tere ukore, hama ibisigaye byose biraheza bikagirane bikadusanga kuri tere. None rero nuko jewe Janvier Imana iramura nayo ntaramanye namwe, ndabikebanuye naho ubutaha mu kiganiro c'ubutaha.